hanze y'igihugu c'amavukiro hamwe n'abasigaye mu gihugu biciye mu makuru atohojwe neza yerekeye ibisata byose by'ubuzima bw'igihugu. Ikiganiro Humura Burundi gica ku rubuga rwa RPA kuri www.rpa.bi. Humura Burundi. Chuti bakunzi ba RPA ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse mwese muriko murakurikirana ikiganiro Humura Burundi. Ikiganiro mushobora kurikirana ikibiriraho ku mirongo ya Facebook na Twitter. Mu buhinga bw'ivyuma ndiko mfashwa na Fabrice ndi mu rukundo. MS Steven yimwe ko nawe ari mu buhinga bw'amasanamu. Kuri mikro muri kumwe na Eloge Divin Remesha. Ano makuru tuyahere ku ngingo nkuru. Imyamamaza ijanye n'amatora azoba mu Burundi muri kuno kwezi kwa gatanu irabandanya kuba kandida bazitoza. Naho biruko umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD uragirizwa kurenga amabwirizwa n'amategeko agenga imyamamazo y'amatora. Muraza kuvyumva muri ano makuru. Umunywanyi w'umugambwe CNL Pasteur Mawe N'Imana yaciriwe kuri uwa kane urubanza na sentare nkuru ya Ngozi. Iyo sentare yamwagirije kuba yarakubisa na komeretsa abanyeshuri batanu bo muri kaminuza ya Ngozi bimbonera kure. Mu kigabana ko hambere cyo kuri no musi tubayagira ivyaranze abami b'u Burundi mu guteza imbere igihugu hamwe no mu kukigwanira iyo gitewe. Dasubiye kubaha ikaze muri ano makuru mu kanya gato inkuru imwe ukwayo. Ano makuru tuyahere mu gisata c'amagara y'abantu. Ifata minenegwe gikiza c'umugera wa corona rikorwa na leta y'u Burundi rishobora kubangamira amagara y'abarundi nabo bose aba mu gihugu c'u Burundi. Hagushira imbere ukugwanya irandagata gico kiza, leta ishira inguvu mu guhisha ukuri kubamaze gufatwa n'uwo mugera. Ni inkuru twateguriwe na Walter Kwizera. Ibiharuro vya nyuma vy'abanduye umugera corona vyatanzwe n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu nivyo kuwa kabiri Rusama umwaka w'2020. Uwo munsi bavuga ko batoye abagwayi bane bashasha. Igitigiri c'abagwayi leta y'u Burundi ivuga gushika uyu munsi ni 19. Ariko naho biruko amakuru RPA ifise nuko uwo mugera wa corona urushiriza kwigaragaza ahatari hake mu gisagara ca Bujumbura. Mubo RPA imaze kumenya ko batowe uwo mugera leta itaratangaza harimwo umwe wo mu muryango w'umudereva wa Paroisse Muvyeyi w'Ikigongwe iri muri zone Kanyosha. Uwo mudereva yashizwe mu hotel Source du Nil kuri uyu wa gatatu ngo basuzume ko atanduye kubera umuvukanyi wiwe yatowe umugera corona ku munsi wa mbere w'inondwi. Icakozwe kuri Paroisse Muvyeyi w'Ikigongwe n'ugusaba bahaba harimo n'abapatiri kudasubira gusohoka abakora bataha nabo basabwe kuguma mu ngo zabo. Amakenga rero akaba ari menshi kubari basanzwe bahakorera kuko ngo ntibapimwe ko baba baranduye. Abakozi b'ikigo INS babahaye umuti wa erythromycine ufasha kwica mikorobe mu mubiri ngo bawufate mu kwikingira. Akaba atayindi ngingo yafashwe mu bijanye no gukingira abasanzwe basengera kuri iyo paroisse mu gihe gushika ubu abakirisu bakihakoranira naho imisi someshwa n'abapatiri baba baje bavuye ahandi. Ku munsi wa gatandatu naho harundi muntu yatowe umugera wa corona mu gisagara cha Bujumbura, ubu akaba ari kavurirwa mu bitaro vyitiriwe umuganwa Rudoviko Rwagasore, akaba yahora akorera imwe mu mazu ya mituweli adandaza imiti. Uretse kugara iyo nzu yari asanzwe akoreramwo, abo bakorana hamwe n'umuryango wiwe nta wapimwe kandi bose bari mu ngo zabo kubw'amakuru RPA ifise. Hambavu yabo batowe umugera ariko ntibivugwe, hakaba hari n'abamaze gusandaba ibitaro barimo vyatabaje ngo baje kubapima umugera wa corona ariko ntibibe. Abandi kugutinya guhava bagirirwa nabi kuko bimaze kuboneka ko abitabarije batarabwa giza harabahisemo kuza barivura. Arakoze Walter Kwizera. Mu bijanye n'ubutungane naho bagiye kurangura umwuga wabo. Christine Kamikazi, Terence Mozenzi, Egide Harerimana hamwe na Agnes Ndirubusa bafungiwe mu ibohero rikuru rya Bubanza. Bahagaritswe kuwa 22 Gitugutu umwaka wa 2019 mu gihe bari bagiye muri commune Musigati gutoza amakuru ajanye n'ingwano zariko zihuza abajeje umutekano hamwe n'imigwi yitwaje ibigwanisho. Sentare nkuru ya Bubanza yabaciriye gufunga imyaka 2 n'igice no kuriha umwe ihadabu ry'umuriyoni ibagiriza gushaka bitagishoboka kwifadikanya n'abashaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Abamenyesha makuru ba iwacu bakaba barunguruje muri sentare isubiramwe imanza ya Ntahangwa biteze kuburana muri uku kwa gatanu.
Ishirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka kazi na muntu Human Rights Watch riranegura agashimwe urwego sense rujeje kugenzura ingene ibimenyesha makuru bikora mu Burundi ruherutse guhiga isata cy'igipolisi kijeje kumenyesha makuru hari ku munsi mpuzamakungu wahari ubwigenge bwo kumenyesha makuru. Lewis Mudge arongoye Human Rights Watch ku mugabane wa Afrika yo hagati avuga ko ivyo ataho bitaniye no gushinyagura no gushinyagurira murantunga ibimenyesha makuru byo mu Burundi narijya ico gipolisi nyene cyahawe agashimwe kiri mu bahonyanga agateka k'abamenyesha makuru mu kubapfunga mu gihe baba bariko bararangura umwuga wabo. Ino nkuru turaza kwigarukako mu kanya gato. Muri politike naho umunyoro w'imyaka 5 n'indi shaka babaro ingana amafaranga arenga miliyoni 4 n'igice ni bimwe mu bihano sentare nkuru ya Ngozi yakiriye kuri uyu wa kane uwitwa Pasteur Mpawinimana umunywanyi w'umugambwe CNL yahagaritswe ku munsi wa mbere w'imyamazo hafi y'ikibuga c'inkino ca Muremera mu ntara ya Ngozi. Iyo sentare yamwagirije ko yakubisana nakomeretsa abanyeshure 5 bo muri kaminuza ya Ngozi bimbonera kure. Uwo munywanyi w'umugambwe CNL we yahakanye ivyo yagirizwa ahubwo akavuga ko ari we yatabaye abo banyeshure aho bari guhava bagirirwa nabi kubera ko bari kubafotora imodoka zakoreshejwe mu myamamazo y'umugambwe CNL. Idonido na Josiane Muzaneza. Ugo rubanza rwaburanishijwe mu manza zikibiriraho rwasomwe nk'isaha 5 kuri uyu wa kane na sentare y'igihugu ya Ngozi rukaba rwaburanishijwe ku muhingamo wo kuri uyu wa gatatu niyo sentare nyene. Uwo munywanyi w'umugambwe CNL Pasteur Mpawinimana yahagaritswe igenekerezo rya 27 mu kakaro uyu mwaka ku munsi wa mbere w'imyamamazo. Icariho cy'umushikiriza manza muri yo ntara yagirije Pasteur Mpawinimana ibyaha bitatu ari vyo kunyuruza gukobagura hamwe no kwaka imbonera kure 5 ivyo zari zifise. Uwo munywanyi wa CNL Pasteur Mpawinimana we yasiguriye iyo sentare ko ahubwo yatabaye izo mbonera kure mu gihe abanywanyi ba CNL bari guhava bihanira. Ni mu gihe imwe muri izo mbonera kure yari yafashwe iri kifotora yongera yandika nimero z'imparati z'imiduga n'amamoto vyari vyakoreshejwe mu kuja mu myamamazo y'uwo mugambwe CNL. Pasteur Mpawinimana akaba yanamenyesheje ko mu gutabara urugwaruka rw'imbonera kure yarushize mu modoka yiwe atarushikana ku gipolisi, ariko sentare ntiyemeye insiguro yatanze ariko guca bamukatira igihano cyo gufunga imyaka 5 gutanga indishi y'akababaro y'amafaranga miliyoni 4 n'ibihumbi 95 ihadabu y'ibihumbi 100 hamwe n'amafaranga angana ni miliyoni 2 n'ibihumbi 500 yo kuvuza izo mbonera kure. Ari hamwe rero ngo atoronka ayo mafaranga yose ngo akazoca heza agafungwa imyaka 12 n'amezi 6. RPA Yemwe nshuti zanjye nkunda nakindi nifuza ku mutima taruko amagara yororanirwa. Mbekirogorogo ujya muntu ukuntu muramukanje nk'abantu mutazi kitwugarije kibona we uri kuvuga bijya bijyanye na coronavirus none ikindi kitwugarije kikaraze shinga makuru cyumva hore shaka ibona bijya ntibizoshika muri kino gihugu cyacu ngo takurahiye umva ni wumvise umushikiranganje w'amagara y'abantu ko yaramenyesheje ko icyo kiza cyamaze kugera mu gihugu cyacu. Reka da ijya n'ingwara y'abazungu nta mwirabura izofata. Sigaho ibihugu bitukikije byose ibihugu turi kumwe mu karere kamwe ibihugu nka byose bya Afrika byarinjira n'icyo kiza nawe ngo nta mwirabura cyofata. None wewe usumbya leta ubumenyi mbeho ho ndakubaza uwanduye abibwirwa niki? Umva kirogorogo nkubwira ibimenyetso nyamukuru ni umucanwa mwinshi ibicurane ubabare bw'umubiri iyo bigeze kure hazamuguhema nabi. Tenda numva wigize muganga ahubwo buriya ndabona wigize kamenya. Mwabagabo nabumvirije numva ntogena ntavutse ngagende kandi ariko kubwira ukuri nyabaki ngaho nyakugira Imana mumfashe tureke gushira agati mu ginyo ahubwo tukwiye kucirinda ko caramaze kutwinjirana. Ngaho mbwira twocirinda gute? Kirogorogo umva nkubwire nongera mbwira n'abandi mu kwirinda dukwiye gukurikiza ibi bikurikira. Mbwira gukaraba kenshi n'amazi n'isabune gukorera mu nkokora canke mu gatambara keza gasukuye naho heza kugakoresha ugaheza ukaza kugata mu mwavu. Kwirinda kenshi gukora ku munwa mu mazuru canke mu maso kwirinda guhoberana kwirinda gusomana hega amatwi ndacabandanya kwirinda kuramukanya dukoresheje iminwe kwirinda kugira ingendo zitakenewe hako umusanga abantu bariko bariyereka
kwiherereza batagira iyo baje kwirinda kugenda kenshi ahateramira abantu aho rero uhumvirize neza nko ku masoko mu mashengero mu mashuri ku bibuga vy'imipira mu biteramo eka n'ibindi vyotuma murukoranira hamwe mwese naho numvise ingingo zisa n'izigoye gukurikiza ndanyuzwe kuko numvise yuko ari ku neza y'amagara yacu n'abacu RPA mu gisata c'agateka kazi na muntu Katikeza Imana umwe mu bari ku rutonde rw'abazitoza mu bashinga amateka b'umugambwe CNL mu ntara ya Bujumbura arayijoro giwe rya gatatu mwibohero rikuru rya Bujumbura iryo tabwa muri yompi ryo bari fitaniye isano n'umugambi wo kumukura burundu mu bitoreza ico kibanza ibiriko bikogwa n'abategetsi batandukanye bo mu ntara ya Bujumbura baturuka mu mugambwe CNDD FDD ni nkuru ya Marie Ange irakoze Katikeza Imana agira kabiri ku rutonde rw'abakandida w'umugambwe CNL mu matora y'abashinga amateka mu ntara ya Bujumbura afatwa nk'intambamyi ku banyamuryango b'umugambwe CNDD-FDD nabo bariko bitoreza ico kibanza c'abashinga amateka mu ntara ya Bujumbura ivyo bikaba ari vyoba vyabaye intandaro yo kurondera inyendamuvano yo kumukumira mu matora abariko batungwa gatoki muri ico gikorwa co kumukumira akaba ari buramatari w'intara ya Bujumbura Gacuti Nadine hamwe n'umushikiranganje w'ugwaruka Evrine Butoyi inkuru ziva mu begereye umuryango wa Katikeza Imana zivuga ko abo babiri bariko bakora uko bashoboye kose kugira kati acibwa urubanza imbere y'itariki 20 gutyo abakumiriwe muri rihiganwa bimirije kati yafashwe ku munsi wa kabiri umupfasoni Katikeza Imana asanzwe ava hamwe n'umupfasoni Evrine Butoyi mushikiranganje w'ugwaruka RPA twarondeye Butoyi Evrine kimwe na Gacuti Nadine turabakena Tumushimire na Marie Ange irakoze umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi bariyamiriza ifungwa ry'umukenyezi Katikeza Imana umukandida w'umugambwe CNL mu matora yimirije y'abashinga amateka mu itangazo uyu muhari wasohoye kuri uyu wa kane bamenyesha ko ihagarikwa ry'uwo mukenyezi riri mu rukurikirane rw'itotezwa inyuruzwa n'igandagurwa ry'abo bose batavuga rumwe na leta kuva mu mwaka wa 2015 harimwo n'abakenyezi uyu muhari ugasaba irekurwa mu maguru masha y'umupfasoni Katikeza Imana kandi atakirinze gusabwa uwundi mukandida w'umugambwe CNL ahatswe kurazwa mu ibohero rikuru ni Severeni Tunga uwagira kabiri ku rutonde rw'abanywanyi ba CNL bazokwitoza mu kibanza cy'abashinga amateka mu ntara ya Ruyigi Severeni Tunga asanzwe avuka muri commune Butaganzwa na wenyene yarungikiwe mandadahe yagirizwa gukoresha inama y'inyuma y'amasaha ariko n'amategeko Severeni Tunga ahejeje kumvirizwa muri parke y'intara ya Ruyigi yaciye ajanwa mu ibohero rikuru ry'iyo ntara ariko ku munota wa nyuma kumvo zitaramenyekana acakatishwa ajanwa muri komisariya y'igipolisi mu ntara ya Ruyigi aharahara rino joro imigambwe n'abigenga barabandanya ibikorwa by'imyamamazo mu gihugu cy'u Burundi kuri uyu munsi ugira 10 Varisito Ndayishimiye azoserukira umugambwe CNDD FDD yamamarije ku mutumba Murehe komine Gisuru mu ntara ya Ruyigi mu migambi yemeye kuzorangurira abanyagihugu harimo kububakira ibarabara ry'ikaburimbi kububakira ibigwati no kuzana amazi meza ikindi naco yabemereye ngo nuko azihutira kubaka ikigo kizotanga umuyaga nkuba w'izuba muri yo komine umukandida yigenga Dieudonné Nahimana yamamarije muri komine Busoni mu ntara ya Kirundo mu ijambo ryiwe yemereye abarundi kuzotanga ubuzi n'ingurane mu ntumbero yo kubaronsa uburyo bwo kwiyubakira uburaro ni inkuru twateguriwe na Trésor Niyongabo Ku mutumba Murehe muri komine Gisuru niho umukandida azoserukira umugambwe CNDD-FDD mu matora y'umukuru w'igihugu yazindukiye kuri uyu wa kane kwiyamamariza. Mu ijambo yashikirije Evariste Ndayishimiye yabanje gushimira abanyagisuru ko bamutunze mu gihe yari ariko aragwana mu ishamba. Ari naho yaciye abemerera kuzobazanira ibarabara amazi n'umuyaga nkuba. None abantu mwantunze naho ramuza kongorera kayeri hari mu mabamba. Uyu rero tujya duhere tubazanire ikigo kinini kizotanga umuyaga nkuba twe turakoresha umushwarara w'izuba aha namwe muzobona kaburimbi gaca mu kumosi amazi ubagiraze ikindi yabemereye ngo nukububakira ibigwati
umukandida yigenga Dieudonné Nahimana nawe yari yagendeye komine Busoni mu ntara ya Kirundo mu ijambo ryiwe yagaragaje umubabaro afise kubona abantu badasiba gupfa canke guhunga bazira ivyiyumviro vyabo. Dieudonné Nahimana wewe yemereye abanyagihugu bo muri Busoni kuzobaronsa ingurane zizotuma baronka uburaro bwiza. Birabaje kubona mu gihugu abantu bashobora kuba batoye abarongora mugo ugasanga abo barongoye bonyene barabatinya ugasanga umuntu yabona umuntu umutegetsi timugasimba turifuza kutazosubira kubona abarundi bapfa cyangwa bahunga bazira ivyo biyumvira muri politiki. Uburundi bufise amafaranga atari menshi mugabo akwiye kugira ngo Uburundi bushobore gufasha bukubakira abantu amazu ataraye kubagabira ataraye bigwati gufa gubaha ariko ahantu ni warima ugashora igitoke cawe uzurishura buhoro buhoro gushika inzu ihinduka rwawe. Umugambwe Saonya Frodebu uzoserukirwa na Leonce Ngendakumana mu matora y'umukuru w'igihugu wari wagiye kwiyamamariza muri komine Bukeye mu ntara ya Muramvya. Umugambwe CNL nawo wiyamamarije mu ntara ya Bubanza. Trésor Niyongabo umugambwe CNDD FDD uri ku butegetsi uragirizwa guhonyanga amabwirizwa n'amategeko agenga imyamamazo y'amatora. Ivyo biri mu rwandiko rwashizwa habona kuri uyu wa gatatu n'urunani rw'amashirahamwe 6 adaharanira ivyicaro vya politike. Ayo mashirahamwe yagiye hamwe ngo akurikirane ibijanye n'ihonyangwa ry'agateka ka muntu mu matora y'ibihumbi 2020 avuga ko umukandida wa CNDD FDD yigenza nk'uwamaze kuba umukuru w'igihugu. Justine Nkurunziza arongoye ishiramwe Kosom ni wavugira urunani rw'ayo mashirahamwe. Ingene tubona uri kurahonyanga amabwirizwa y'amatora nuko umukandida wabo yigenza nk'umuntu yamaze gutorwa mu kibanza cy'umukuru w'igihugu kuko nkejo muri Cyankuzo n'ahandi usanga henshi bahamagarira abakozi ba leta ugasanga rero abantu hari ubwo bugaye kubera gutinya gutakaza ibibanza byabo mu kazi twe tukabona yuko ivyo bintu batobigira umukuru w'igihugu wenyene niwe ashobora guhamagarira abantu kuja kumwitaba. Ikindi naco ningene bakoresha televiziyo ya leta ugasanga iri kwikorera uwo mugambwe wonyene uri ku butegetsi abandi nabo ntigende gukurikirana ibikorwa vyabo kandi iyo radio abakozi bayo bahembwa n'amakori y'abanyagihugu kandi bazarero yuko bategerezwa leta ikaba hejuru y'ibintu byose ntibigenze nk'uko umengo kandida w'umugambwe uri ku butegetsi nawe nyine ariko aritora. None ibyo kuhonyanga amabwirizwa n'amategeko ajanye no kwiyamamaza biraheza bigaca bigira inkurikizi zahe? Inkurikizi nuko baba bafashe kumwe kuko urumva hacaba umwana n'ikinono kandi mu gihe bugaye murabona yuko amabutike yugaye amariro ya leta kugara ukibona yuko hari inkurikizi ku butunzi bw'igihugu niyo abantu badafashwe kumwe biragira n'inkurikizi ku banyagihugu nk'abagifite bwa bwigenge bwo gutora. Urugwandiko mwarusohoye mu gihe hasigaye indwi zibiri zitanashika neza kugira ngo amatora abe mbega ubu umwakino kiringo ni igiki cokogwa ni igiki cokosorwa kugira ngo hazaba amatora meza kandi yizewe na bose? Ikintu cokosorwa nuko leta yokora nka leta vy'ukuri cyo kimwe na seni igahagararira ayo matora ikarengera inyungu z'abariko barayikoresha kuko bisa nuko umengo leta umugambi uri ku butegetsi uri kurayikoresha hanyuma nayo ukamengira afise ubwoba bwo guhagararira neza ayo matora ataguhengama ukabona rero yuko leta na seni bakikubita gashi bagashobora kurengera izo nyungu z'umuntu umwe bagakora ku mugaragaro bagakorera abariko baritoza bose bakandida bose barangana nta mukandida asumba ubundi. Ayo mashirahamwe yashize ahabona ugo rwandiko ni Kosom, Ligiteka, Akat, Aprodehash, Foske hamwe na SOS Torture Burundi. Tukiri muri politike umugambwe CNDD FDD watunganije amatora yo mu 2020 uzi neza kutegerezwa kuyiba. Ivyo bivugwa na General Jean Bosco Ndayikengurukiye yisunze ubutegetsi burenze butangwa n'ibwirizwa nshingiro rishasha umugambwe CNDD FDD uheruka gushinga usenyuye amasezerano y'Arusha. Kubw'umukuru w'umugambwe kaze FDD akaba n'umunyamabanga w'urunani Sefor Arusha ngo ayo matora nta kindi azozana atari ingorane. Jean Bosco Ndayikengurukiye. Murazi yuko ayo matora ariko aratunganywa munsi y'ibwirizwa shingiro rishasha ryahamvye burundu ibwirizwa shingiro ry'umwaka wa 2005 ryakomoka ku masezerano y'Arusha y'umwaka wa 2000. Rero muri iryo bwirizwa shingiro twibukanye kandi twihuta yuko Nkurunziza yarishizeho yabanje
kwiyongera ikiringo ca gatatu hanyuma akora amabi arenze urugero musanzwe muzi aca yiyumvira ngene n'umugambo wiwe ico bokora kugira ngo bazokwame ku butegetsi imyaka yose kugira ngo bisakarire ko muri politike n'ubutungane nuko rero iyo bwirizwa shingiro rishasha yaize kwikumu itariki ndwi z'ukwa gatandatu mwaka wa 2018 riha tegetsi budasanzwe kuzoba yatsinze amatora nabo bateguye ko ari CNDD-FDD ugaha kandi inkume zidasanzwe uzoba yabaye umukuru w'igihugu mushasha ku buryo atanumwe azosubira kuvuga mu butavuga rumwe na leta wari we wese uko arushari yabiteguye kugira ngo abantu bose gusubira hamwe bumvikane ubutungane bukore ubwigenge bukomere ukwidegembya kw'ibinyamakuru gukomere ibyo byose rero yarabihambye azana intwari zo bigizwe n'umugambo umwe gusa nuko bimeze iyo turavuga ko vyinshi rero nukuvuga ko aya matora ateguriwe CNDD-FDD gusa atawundi kuko abaye ubundi ho bagiye bariguye kuri bo babimbiye ico nico gituma twavuze tuti uko bizogenda kose aya matora kandi ngira ngo sivyo ni Rwandibutsa akumira abantu bose batavugana rumwe na leta na cyane bari hanze y'igihugu azokwega akarambaraye kuko ntibazokwemera kuyatsinda no kuvuga uwakoze ivyo wasamba amasezerano yarusha yaramenje turabivuga turabisubira yasubije inyuma akigoro kose kakozwe kuva 1993 kugira ngo tugaruke mu nzira ya demokrasi nyakuri. Ikindi General Jean Bosco Ndayikengurukiye avuga nuko ngo umugambwe CNDD-FDD ushobora gukora ibara nk'iryaguye mu 1993 umuntu yihweje inyigisho uwo mugambwe uhinzego z'umutekano no kwivuna abansi aha rero uwasanzwe ari mu batanguje urugamba rw'umuhari CNDD-FDD agakebura abasirikare n'abapolisi. Uyu munsi biriko biraba tugeze hagati y'ikiringo cahawe ukwiyamamaza ariko murabona yuko ibintu bitanguye kumera nabi abantu bariko baricana gwaruka go mu mugambwe CNDD-FDD n'ubwo mu mugambwe CNL batavuga rumwe bariko barashamiranye mu minsi 11 igiye gukurikira isigaye turakubera nabi kubera iki aba bateguye ibi bintu nkuru nziza n'umugambo wiwe babikoze nko abanigize kubikora kera bategura ikintu bataze ko cyo kizobahamba babonye ko abanyagihugu batabashaka bari ibihugu cyose babanse bimwe twavuga n'ibyo biriko biraba nyene ibararigiye kugwa kuko bariko bararaba nyene amatora bayiba ku ngufu bariko bararaba nyene bigenda kugira ngo ijuru ntiribakorokere ko imisozi ntibasidukireko ibyo twari twabivuze ariko ico kwizera muri ibi ni giki nuko abanyagihugu bahagurukiye rimwe bati turanse atakibatsinda ibyo murabizi ngomba kubutsa ikintu gitoyi muri kahise jewe nari muri skamu 1993 nari mpejeje hanyuma igihe haba amatora imyamamaza hagati ya Frodebu na Iprona ico gihe igisirikare ngo byavuga ko kitari muri politike batugisha ngo tuzotora ngo umukandida wa Iprona hanyuma igihe Ndadaye yatsinze amatora igisirikare kuko atari neza kibara ko bishoboka na gato ko Iprona yotsindwa cyakiye gikora rya bara cici umukuru w'igihugu ivyakurikiye murabizi rero haheze imyaka nkuko mubibona 27 ariko murabona ko tukiri hahandi uho vyaruyutse CNDD-FDD yafashe igisigara n'igipolisi ikigira icayo nabo bavyumva uko CNDD-FDD bagira umugambo wabo hakuba inzego z'igihugu ubu biteguye kandi babwirwa yuko batazokwemera kandi ari abasirikare iryo mu bisanzwe n'ibara ariko ndabahanure ndababwire nararibonye nanabarongoye ikimisike cya kera iryo bara ntibarikore kuko ibi bintu byose byabaye agatwe kabo kandi bazobibazwa nabi General Jean Bosco Ndayikengurukiye akaba bishikirije mu rukurikirane rw'umwihwezo kuri aya matora yimirije icuka kibi kiri mu gihugu muri kino gihe ngo gitumwa nuko igisata ca politike mu Burundi ari cibindi bisata byose vyisunga ufise ubutegetsi nawe agakora ico ashaka mbere hakajamwo no guhonyanga gate y'akazi na muntu vyashikirijwe n'umuhinga muri politike mu Burundi ku wa 16 ndamukiza imbere yuko imyamamaza itangura mu gihugu Julien Nimubona yanamenyesheje ko umuti w'icuka kibi kiri mu gihugu ari uko abanyagihugu bo kwibutswe neza yo kwihanganirana nk'uko biri mu bihugu biteye imbere aho demokarasi yashinze imizi
L'intolérance comme la tolérance, le mensonge comme la vérité, c'est ça notre problème. Dans les sociétés développées où ukwihanganirana no kutihanganirana ukubesha canke ukuvugisha ukuri niyo ngorane dufise mu bihugu biteye imbere aho ibikorwa by'abigenga biteye imbere abantu benshi ntibaje muri politiki abo rero nibo baca bahimiriza abantu kubaho bihanganirana que il y a une montée progressive de l'intolérance sur le terrain notamment entre les militants les jeunes militants de partis politiques et turimirije amatora ikigaragaza nuko hari akariro k'icuka kibi kabandanya kuduga hagati y'abanywanyi b'imigambwe turumva abantu banyurujwe abasinzikarijwe ubuzima abafungwa muri ico gihe ukwihanganirana kwategerezwa kwibutswa nkuko biri mu bihugu biteye imbere kandi demokrasi yashinze imizi nimba dushaka kubaho nkaho hambere igihe igihugu cari gitekanye dutegerezwa kubaho twihanganirana hagati y'abarongoye imigambwe cyo kimwe n'abanywanyi bayo ensemble devons cultiver la tolérance chez tous les partis politiques c'est tous les acteurs politiques y compris les militants des partis politiques. Tugaruke kuri ya nkuru ijanye n'ishiramwe mpuzamakungu riharanira agateka kazina muntu Human Rights Watch aho rinegura agashimwe urwego sense rujeje kugenzura ingene ibimenyesha makuru bikora mu Burundi ruherutse guha igisata cy'igipolisi kijeje kumenyesha makuru aho hari ku munsi mpuzamakungu wahariwe ubwigenge bwo kumenyesha makuru. Lewis Maj arongoye Human Rights Watch ku mugabane wa Afrika yo hagati avuga ko ivyo ataho bitaniye no gushinyagurira ibimenyesha makuru byo mu Burundi narijya ico gipolisi nyene cyahawe agashimwe kiri mu bahonyanga agatera k'abamenyesha makuru mu kubafunga mu gihe baba bariko bararangura umwuga wabo. Agashimwe sense hayi gisata cyo kumenyesha makuru cy'igipolisi cy'u Burundi twe tubona kuko ari ugushinyagurira ibimenyesha makuru bikorera mu Burundi ivyo tubona ko ari inkina mico kandi bimaramaje kuko uravye ubwo rwego rw'igipolisi ruri mu nzego ziburabuza zikongera zigatera ubwo bamenyesha makuru iyo bariko bararangura umwuga wabo ikindi cerekana ubwo rwego ko ruriko rurashinyagurira abamenyesha makuru ni guha agashimwe umumenyesha makuru yandika inkuru wa iwacu Edouard Nkurunziza ako gashimwe sense yakamuhaye mu gihe ari mu kinyegero yahunze iterabwoba ry'umushinga mateka aho gashimwe kagahabwa uwo menyesha makuru wa iwacu mu gihe hari bagenzi be bane b'ico kinyamakuru nyene bafunzwe bazira umwuga wabo rero ku bwacu tubona ko iryo tango ry'agashimwe ku gipolisi hamwe no kuri Edouard Nkurunziza ari mu kinyegero tubona ko ari ugushinyagurira abamenyesha makuru b'ibinyamakuru vyigenga. Lewis Maja rongoye ishiramwe Human Rights Watch ku mugabane wa Afrika yo hagati akaba yasuye nko mu rurimi rw'ikirundi na mugenzanje Vicky Chris n'interetse. Imbere yuko dutandukira igice ca kabiri ca kino kiganiro tubabwire ibijanye n'agateka kazina muntu aho abayoboke baze byangenda ku Mana bugaraniwe mu bibanza bitandukanye vy'igihugu batabaza bamenyesha ko bageramiwe ni mu gihe umwe muri bo amaze kwitaba Imana Idonido na Clovis niyo nzima. Abayoboke bazebiya aho begeranje mu bibanza bitandukanye ngo bari mu buzima bubi cyane abayoboke babona ko mu kubabwira ko babatahanye wari umukenyero ko bacamwe imigwi kugira baronke uko babakuramo kamwe kamwe mu begeranije inzewe mu ntara ya Kayanza hari batatu batwawe n'inzego z'umutekano ariko batazi iyo bari ni Paul Ndayishimiye Jimmy Nemeyimana hamwe n'ubuzi kw'izina rya Yohana Mubari mu ntara ya Gitega abayoke b'umwigemeze biyangenda ku Mana bavuga ko bamaze kubakuramwo babiri aribo Pierre Claver Karabinjiye n'ubuzi kw'izina rya Severino aba bose nkuko ayo makuru abandanya bimenyesha imiryango yabo niziyo babatwaye gushika ubu uretse uko kubakuramwo kamwe kamwe n'abasigaye ngo ntiboroherezwa niyo bikenewe kwivuza Mubegeranijwe mu gisagara ca Bujumbura hari umwana yari asanzwe afise ikibazo cyo kugira amaraso make yahasize ubuzima inyuma yo kubukwa ashikanwa kwa muganga nk'uko umwe muri abo bayoboka bivuga aho bogaraniwe hose bari mu buzima bubi cyane ubugwaye naho yose aba kuja kwa muganga ntibamwemerera ndetse n'uri hanze aje gusaba ngo yitwarire wiwe kwa muganga ntibamwemerera abari ku marejime y'indwara zabo bobo bababwiye bati nibashake bapfe abana barahamutse umwana yitwa Ndayikunda Emejo umutima urahagarara agwa bukumbi barabura aho baca ngo bamujane kwa muganga none kuri uyu munsi tariki 5 z'ukwa gatanu arapfuye abayoke bazebiya rero barataka batakamba aho basaba ko bore kugwa
bagasubira mu zabo. Twarondeye Pascal Barandagiye umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu kugira tumubaze ikibazo cy'abo bayoboke ariko ntitwashoboye kumuronka. Ibiganiro vya RPA mu bisanga ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye Facebook, YouTube, Twitter no kuri website akaburungu RPA akaburungu BI. Mu kigabane ako hambere cyo kuri w'indwi Rusama umwaka wa 2020 tubayagira ivyaranze abami b'u Burundi mu guteza imbere igihugu hamwe no mu kigwanira mu gihe gitewe. Ikigabane ako hambere mu gishikirizwa na Emmanuel Ndayishimiye. Ikiganiro cakahise amayagwa n'imivugo n'imigenzo y'ikirundi. Ako hambere mu gishikirizwa n'abamenyesha makuru ba RPA iminsi yose ya kane. Ndabaramukije inshuti namwe bakunzi b'ikigabana ko hambere mwama mukwirikira nkuko bisanzwe ku misi yose ya kane. Uburundi bwatwawe n'abami bangahe ni igiki cabaranze mu guteza imbere igihugu canke mu gukingira imbibe zacu. Igihe cy'umuzo w'abakoroni ni gute abami bavyifashemwo mu guhangana nabo. Ibi hamwe n'ibindi nivyo tugira turabire hamwe mu kigabana ko hambere cyo kuri uyu munsi. Tuza kuremesha tubifashijwemo n'umutumire Gervais Nibigira yizi vy'akahise. Emmanuel Ndayishimiye nije turi kumwe kuri micro. Ndabahaye ikaze mukanya turinjira mwidonido. RPA uri radio shaho uri radio niwe jandire nkayajuru. Umutumire Gervais Nibigira aratubwira ingene abahinga batandukanye bagiye barandika kubijanye n'ingene abami bagiye barakurikirana ku ngoma mu Burundi. Ubwa mbere umuntu yokwibutsa ko hariho abahinga batandukanye bagiye bandika ku byerekeye intwaro ya cyane ingene abami bagiye bakurikirana. Habaye abami 16, habaye ntare wa mbere gushika kuri ntare wa kane, hakaba mwezi wa mbere gushika kuri mwezi wa kane, hakaba mutaga wa mbere mutaga wa kane, hamwe na mwambutsa wa mbere mwambutsa wa kane. Abo rero bemeza yuko habaye gukurikirana inshuro 4 z'intwaro z'abo bami uko bari bangana uvuga 4 cycle wayo. Hariho undi mugwi rero kabiri w'abashakashatsi ari nabo benshi kandi banditse ibitabo bitandukanye bavuga yuko habaye abami 8. Abo rero bavuga bifatikije iki? Bavuga bashingiye ku bushakashatsi bagize baravye hahambwe Rehenemere Agabekazi aho ico gihe hariho imva zishika ku ndwi. Hariho rero umwamikazi bashavuga yuko rero habaye abami 8 bagatwara bisubiriza inshuro zibivuga 2 cycle wayo. Abahinga nabo ni Mikahise ku Burundi, Emile Mworoha, hariho Yann Vansina, Jean Pierre Chrétien, Monseigneur Gorjou. Bashavuga yuko rero abami nabo ari bakurikira. Hariho Ntarushatsi Cambarantama, hariho Mwezi Ndagushimiye, hariho Mutaga Senyamwiza, hariho Mwambutsa Serushambo Butama, Ntare wa kane, hariho Mwezi Gisabo, hariho Mutaga Mbikije, Mwambutsa Bangiricenge, hamwe rero na Ntare wa gatanu ariwe Ndizeye Charles umwami wa nyuma w'u Burundi. Umwami Ntare Rushatsi Cambarantama niwe yashoboye guhuza abarundi b'imico itandukanye abashira hamwe. Umutumire avuga kandi ko Ntare Rushatsi Cambarantama ariwe yatanguje umunsi mukuru w'umuganuro. Twebwe kuri Ntare Rushatsi Cambarantama azwi nk'umwami yashoboye gushinga icarico ubwami. Niwe mwami yashoboye ubwa mbere hoho kwegeranya uduce tw'igihugu c'u Burundi. Tanguriro y'igihugu c'u Burundi ubwa mbere hariho uduce tw'igihugu dutandukanye aho umwe wese yabafise umushefu umutware abatwara abo bantu. We yamaze gushika rero ku muzo wiwe yashoboye kwegeranya ibice by'igihugu bitari bike kugira ngo agire umugwi, agire igihugu, agire ingoma abantu ashobora gutwara bari hamwe bafise intungano imeze neza. Atuvuga yuko rero ari we yashoboye bwa mbere gufatanya abarundi b'imico yatandukanye abashira hamwe ashobogira ico twikwita ubwo Burundi bise Burundi bwa Nyaburunga. Ico gihe babwizwe n'intara za Muramvya, Ngozi, Gitega, Bururi hamwe na Rutana. Byari mu ntara kama zaho hambere arizo mvuga Buyenzi, Bututsi na Mugamba. Ico gitoyi
ca kumoso tuvuga yuko rero ari we yashoboye kwegeranya bwa mbere abo bantu agira n'intunganyo kandi nyine bashobora kwagwa ico bise dinastiganwa hama kandi niwe Burundi rukesha imico canke imigenzo imwe canke ico twokwita nk'iragi ry'abasokuru rya mbere mu vyerekeye intunganyo y'imisi mikuru tufata nk'umunsi mukuru w'umuganuro watanguye kuri uwo mwami yarongeye kandi harubaka itunganywa ryiza ry'intwaro afatiye ubwami bwo kubahwa monarchie sacrée yarerekanye kandi uruhara rw'abahanuzi buhanura mwami Evariste ruvuga abanyamabanga hama kandi ntarushatsi afatwa yuko ari nk'incungu yo kushira hamwe igihugu c'u Burundi kugira ngo habe ubwami bushoboye kuba butunje neza hama kandi yazanye kandi ivyekeye ubushinga ntahe uwo mugirwa wo kwaba abashinga ntahe bashobora kuza bahanura bunganira umwami mu gihe atari ahegereye nk'ivyekeye byo gusenga kiranga aho kiranga yaba ari naho niho yabari hamze kandi abapfumu bashobora gutunganywa bakaronka n'ikibanza kibakwiye muri ico gihe kubera yamaze kubona gutunganya neza abarundi bashobora kubabaho uravye mu mico mu migenzo canke mu misi mikuru itandukanye. Mutaga Senyamwiza yari umwami yakundwa cyane umutumire Gervais Nibigira avuga ko yapfuye aguye mu rugamba. Mutaga Senyamwiza rero wewe majo makeyi yaranzwe n'ingwano zamuhuza n'ubwami bw'u Rwanda ico gihe hatwara umwami yitwa Kirima byanavuga yuko yoba yashengeye mu ntara ya Butare mu c'u Rwanda barundi bamuga yuko yari umwami mwiza cyo tumamwita Senyamwiza ariko rero abanyarwanda bamwita ntamwituko bavuye yuko bateje ingwano zitandukanye bamwita Semubi kubera yazungwano yama ariko aratera hagati y'ubwami bubiri hama Mutaga Senyamwiza asubiriwe mwamutsambariza nta mwanya munini yatwaye kubera ishari yaciye hava agandagurwa. Inyuma yawo Mutaga Senyamwiza hitanywe n'urugamba haciye himu umwami Ntare Rugamba umutumire yemeza ko Ntare Rugamba yari umwami adasanzwe afatiye ku ngwano zitandukanye zaranze ingoma yiwe. Haciye hakurikira umwami Ntare Rugamba ni umwami adasanzwe kubera nk'uko izina ryiwe ribivuga niwe yari umugwanyi adasanzwe yashoboye rero ashingiye ku mbibe umwami ntashatse yari yamaze gushinga yashoboye kwagura imbibe z'u Burundi gushikaho izo mbibe arizo uyu munsi ahanini ubundi bugendera ko ariko bwifise uyu munsi. Ntare Rugamba yaranzwe n'iki ingwano zitandukanye cyane cyane ingwano zamuhuza n'igihugu c'u Rwanda haba kuri Mutaga Senyamwiza haba kuri Ntare Rugamba haba kuri no kubandi yandi bagiye bahaca hama hariho ingwano hagati y'ubwami bubiri ingwano zaranze Ntare Rugamba hari ku mwami w'u Rwanda yitwa Yuhi Gahindiro ico gihe haba ingwano zitandukanye ku buryo rero aho n'igihe hagize kuri ingwano abanyarwanda benshi basigara muri iyo ngwano aho havuye washaka amazina mamumva nka Kirundo bisigura yuko habaye nk'imisozi y'imibyimba y'ibiziga bishwe hagati muri ntambara rero niho rero baca bahita intara ya Kirundo bafatiye kuri ibyo birundo by'ibiziga nico baca bahita intara ya Kirundo ico gihe rero kuri iyo ntwaro nyene y'umwami Rugamba kubera yari asanzwe ari umuntu akunda Rugamba akunda ingwano n'abana b'ico gihe bakura bigishwa ivyeki intambara vuga yuko keshi nk'iyo barakina baterana ibitiritiri baterana amabuye kugira ngo barazoshe gukwepa icumu ugiye ku rugamba gushikaho ku myaka 14 umwana wese yamaze kumenya kugira gute gutera icumu kuba yavyigishijwe. Ikindi naco nuko yafise ubuhinga budasanzwe kubera nk'imbere yuko aza gutera igihugu kanaka intara kanaka canke umwami kanaka yabanza akarungika abatesi baza gutata bagenda kutohoza amakuru mwico gice ashaka kuzotera rero hanyuma bacagenda mu nyuma hagenda ingabo ziyo barizo niba bagenda bafise baza kubakira babwiye nyine bimeze babwira nyine ashobora kubifata ku rugamba uravye hazo baherereye. Uracyari wa mbere. Mwezi Gisabo ari mu bami batwaye imyaka myinshi kandi ubwami bwiwe bwaranzwe n'ibibazo bitandukanye. Gervais Nibigira yize ibijanye n'akahise arabisigura.
Mwezi Gisabo rero ari mu bami batwaye imyaka myinshi kubera yatwaye hafi igice cy'ikinjana nivuga ko yatwaye imyaka 58 rero Mwezi Gisabo yagize ibibazo bitandukanye ku ntwaro yiwe bwa mbere ho yimitswe akiri muto yimitswe bisafi imyaka 4 ni umwami yatwaye mu bihe bidasanzwe aho yahuye n'ibibazo bitandukanye ingingo zose zafatwa bwa mbere akiri muto siba zifata zafatwa n'umugwi watwara kandi cyo kubera akiri ifyufyu hariho mugobe aho bita la regence niyo bafata ingingo kibanza ciwe ariko ku izina ry'umwami Mwezi Gisabo kandi ikindi naco nuko yarafise ahanuzi badasanzwe bamfatira ingingo ico gihe rero ku ntwaro yiwe harabayeho ico twokwita ibibazo bitandukanye canke amahano bashaka habaye inzara haba gutera kw'inzige haraba ingwara zitandukanye z'ivyaduka epidemi haraza abanyamahanga batera igihugu c'u Burundi aba explorateur baje kuraba c'u Burundi abaje kurondera gutwara nk'abacakara les esclaves hama haza baje kugishira mu gima haraza kandi n'abakolonizateri abaye baje kugira ngo bifatiye igihugu c'u Burundi rero umwami rero Mwezi Gisabo tugiye cose ingwane yose yamenya ingene ayifatamwo ni umwami wa mbere yagize imigwi abita les Robert uvuga yuko yagize imigwi ishika kuri 5 ico gihe bashaka ko mukura ku bwami bo mukura byahereye mu muryango kuva gishirwaho kubera batashaka ko ari we yimikwa bava yuko twarererewe ko haja ariyo tumuntu kwibutsa imigwi imwe n'umugwarongo na rwekana birenge warajuva nord-est nuvuga mu seruko hanyuma hariho umugwa wa Bihinda ibanga ntara ya Kayanza y'uwo munsi hariho Biroro yateye umwaka hafi 1890 uvuye mu kiyaya cya Rusizi hariho Goga hariho uwitwa Kibango aje nawe nyene avuye mu seruko kandi rero Kibango rero yavuga yuko afise ububasha budasanzwe kandi yafise abantu benshi bamwumvira begereye umwami nico tuma baca mutaze bashaka makaza kubera ico gihe yagerageje kuburabuza umwami hariho kandi Kirima yajava ibushi nawe naje kurondera gukura umwami kugira ngo amusubire kubera avuga ati jewe ndi munda y'umwami ndi y'ingoma jewe nabyabona ntare rero nigizwa go nanje ku mwami gucu Burundi hariho kandi na maconco yikwiye ku mwami nawe nyene yari mu muryango w'abenengwe kandi yari n'umwishwa w'umwami aho gashaka yuko yomusubirira kugira ngo yave ku butegetsi bimeruka yuko hariho inyenanga ya maconco vugamwo byerekeye kutumvikana hagati y'umwami na maconco rero yaciye yaronka n'inguvu zimufasha zivuye ku bakoroni b'abadagi gushikaho rero hava apfa yapfuye yarishwe mu mwaka wa 1998 Naho biruko umwami Mwezi Gisabo yarashoboye guhangana na bakavamahanga bashaka kwigarurira igihugu c'u Burundi hanyuma Kirima wewe yavuye ahunga aja muri Malawi ariko hariho abandi bashatse kwinjira mu gihugu Burundi kugira ngo barondere abaza gutwara koresha nk'abacakara les esclaves hariho rero witwa Mohamed Ben Kafani yaje ava muri Zanzibar ciye muri Tanganyika muri Ujiji niho rero yashaka kugira ngo aze tware abantu cyane abegereye kuyaga Tanganyika ariko ntibyamoroheye gose ingabo z'umwami Mwezi Gisabo zamugwanje bidasanzwe gushikaho abo bakumwe bose basa nuko bahejeje cyo gituma kenshi bamutazira Kalfan baciye amwitira Rumariza kubera aje abiyaza ko aje kumarira abarundi ariko ibyamoroheye na gatoyi hanyuma rero gihe rero nyuma yaho haciye haza les explorateurs hama les missionnaires abose baza barondera ingene uburundi bubwigarurira menye ndabo rwa mbere cyaco uburundi rondi babayeho nyine bimvira ariko rero umwami yarabagwanya ko ashoboye yafatanije n'ingabo ziwe ni naho abazungu kugira ngo bekane yuko abazungu ari ibikoko baca babita nk'ibihume bisizimwe monstre ibisuka munyuma haraje Paul Briton hani Speke haraza David Livingstone na
Henri Stanley hamwe na Oscar Bowman abo bose urumva baza ku muzo wiwe kandi ico gihe rero umwami nawe kiretse ko yarafise kinaco kandi nuko hamaze kuza abakolonisateur abaje gufata igihugu c'u Burundi bwa mbere haje abadagi yabagwanije imyaka itari mike kuva mu mwaka w'1896 gushika mu mwaka w'1903 uvuga yuko yamaze imyaka myinshi abagwanya gushika habona yuko abarundi barushe ahanuwe yaremeye yuko haba amasezerano ari amasezerano bise traité de Kiganda mu kwezi kwa gatandatu akemera yuko abadagi bashobora gutwara igihugu c'u Burundi abihanuwe ahanuzi biwe babona yuko abazungu hano bafise inguvu yaremeye aba ivyaheba ibyo byose yakora byose yamashira neza imbere y'igihugu. Dusa n'abasozera umutumira tubwira ingene umwami Mwambusa Bangirincenge yatwaye hamaze kuza abazungu ico gihe nta bubasha yari afise bwo gufata ingingo nkuko tubibwirwa n'umutumire. Mwambusa Bangirincenge ukubera wewe yatwaye mu gihe kidasanzwe aho yari umwami ari ngaho mugabo nta jambo yari afise yatwaye hamaze kuza abazungu bakavantara bafata ingingo aribo bashinye amategeko wewe yari ngaho gusa nkuko nuvuga yuko ari nk'igishusho kubera nta ngingo yafata mwifasa bwaneze uti iri henye mine uvene panuvuga yuko ntiyatwara ntaco yashobora kubuza abazungu bako batwara gushikaho Burundi bwikukira kinaco nuko umwami wa nyuma Ndize Charles wewe yatwaye imisi mikeyi mezi 3 nawe nimba ntaco yashoboye gushika kubera yatwaye mu bihe aho nyene bitamureze na gato majamakire tuvuga yuko abamagiye twa Burundi bagiye bashira bwa mbere ineza y'igihugu kandi bacitangira kuburyo babona yuko bashobora no kukizira majamakire rero abami twa Burundi baho twame bitandukanye ariko bagiye mu wese yuzuriza ubundi byagiye arakora. Murahejeje kumva ivyaranze abami b'u Burundi uko bagiye barabisanya ku ngoma n'ingene bakingira igihugu. Nshuti namwe bagenzi twari duteramanye ni hano duciye dusozera ikigabana ko hambere cyo kuri uyu munsi wa kane igenekerezo ry'indwi Rusama umwaka w'ibihumbi 2020. Ndashimiye mwebwe mwari muduteze yomi ntibagiye gukengurukira umutumire wacu Gervais Nibigira yadufashije kukiremesha. Emmanuel Ndayishimiye mwari kumwe kuri micro ndabasezeye duhana isango ryo ku munsi wa kane w'indwiza naho cyari ikiganiro ako hambere imigenzo amayago n'imihigo yabo hambere tubiragabana ako hambere. Arakoze Emmanuel Ndayishimiye ku kigabane ako hambere yaduteguriye yongera aranadushikiriza ino ngaha nyene ikiganiro ho muri Burundi cyo kuri w'indwi Rusama umwaka wa 2020 giciye kigarukira. Mwakoze mwese mwaduteza abiri Fabrice ndi mu rukundo na MS Steve Niyungeko bakoze kumfasha mu buhinga bw'ivyuma bagenzanje bo mu ruganda rwa RPA nabone ndabashimiye ku gikorwa umwe wese yakoze. Eloge Diveremesha mwari kumwe kuri micro nkaba ndabasezeye ndabipfuriza amahoro ahiwanyu no mu byanyu. Ni ikiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye.